inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nitwa Nduwimana Divine, nkavuka mu ikomeye ya Shombo, mutumba Gisenyi, ntara ya Karusi. Nari naje kwivuza kubera ubwa mbere nari naje kwivuza indwara ya mbere hamabaramo imiti. Nayifashe rimwe gusa, naje gutora imiti rimwe. Hama ivyo nari nivuza numva vyatoye imitende. Rero ubu nari ngarutse gutora iyindi miti y'indi ndwara waye ubu. Hari ivyimba munda. Hanyuma rero ico gihe sinarose amafaranga yo kuja kwivuza kugira bambage. Ndagaruka ngoma numva ku radio bavuga ivy'ikigo c'inshuti ya bose. Hama rero ndaza maze kuza niko kumpa iyo miti. Ubwa mbere narakorakora nk'uko nkacumva, ariko ubu onye ntaco numva. Nije tuma rero mvuga ati noba narakize nubwo ntaripimisha, gusubire kurupimisha nko ku radio ngo bandabi. Jewe mfunguye byarashika ntibihoke, nkamara nk'indwi yose inda yuzuye. Nabara ngamaja ngaha nyene hepfo y'ukuboko k'urubavu ngaha maja mu rubavu. Ciye gusa numva mu nda nyene nkoze nk'uko nkumva umenga ni ikintu gitekeye. Numva ngaha nyene ndaza ku kigo c'inshuti ya bose ngo baravura indwara nyinshi, barazidondagura ku radio nkazumva. Yego niko kuza rero. Ubu uciye ndashima ifunguye nyene birahoka bimeze neza. Yego. Nukuri je narabibonye ko ishobora kuvura abantu bagakira kubera nanje yarankijije sanzwe senga. Arayikoresha nyene mu gihe itavuye nko kubapfumo imiti y'ikirundi imibi negihamoye. Bakubwira ngo ibi birabigira uko ngo gira ibi. Niyo abantu benshi niyo bidaherekuye kuyikoresha. Umuti w'ikirundi navyemeje yuko kubera nibaze yuko nka magie satanique nawe n'igihugu nico vyemera yuko ikorera ku mugaragaro. Nico bituma rero nishitse ko inshuti ya bose nawe no bitajanye n'ivyo. Je kubisanzwe novuga ko tuyishima, nkaje ndayishima rwose kubera ico gihe nari ngwaye nkaba narakize. None kandi nkanemeza yuko mu gihe ubushikiranganje birenze bifata mu mugongo ko nawe natari bijanye n'abapfumu. Je numva ari vyiza. Ku bisanzwe novuga ko bazimba mugabo kubera bashobora kuborohereza umunyagihugu amafaranga azanye yose bakamuha imiti uko ingana, nawe hagenda akagerageza. Hari naho ushobora gukira watanze make mugabo utarashikana igiciro bakubari. Je naguze mikeyi cyane kubera natwaye ipaki zibiri zonyene sinagarutse. Nta n'ica kabiri nagize mbere ngira nta n'ica gatatu. Oya. Kubera nari namaze gushika nabahaye aho nari ifise, ndababwiye ati je ni mu imiti mubona ishoboka kwa aya mafaranga afise. Hama rero baca barama niko gutaha kuyifata, mbona ko yangiriye akamaro. Ati si vyiza yuko noca ngumasubirana yandi mafaranga kandi numva uko ndiko ndakorakora vyakize. Imana ndayishimira cyane kuko ni nayo ikora muri bose. Imana niyo yaremye vyose, ababikora bose rero nabaye. Je maze kumva abandi bashinga intahe ku radio niko naje nizeye nyene ko nzokira. Yaragifashije kuko nkiyo batayivuga ku radio je ntavyo nari kumenya. Je numva nyene ndabivuga ko yanakize nta mafaranga mu mpaye. Je ndavyemeza rwose none ko uko navyumva batariko bikiri. Je nobahanura yuko bo kwitura inshuti ya bose kubera ivuza imiti y'ikirundi kandi burya niyo miti y'ikizungu je nibaze kwiva mu biterwa kubera nibaze yuko ihingurwa nyene n'ibindi bintu mugabo yavuye mu biterwa. Rero nayo nyene novuga ko yavuye nko mu biti y'ikirundi igahingurwa. Rero nawe bafise ubuhinga bukomeye. No isaba yuko yobandanya kuvura abantu kandi ikazira baca igiciro giciriritse kigeze hagufi umuntu ashobora kuronka. Leta no isaba yuko yobandanya yifata mu mugongo kandi ikabandanya ihimbiza n'abantu yuko bareka gukengera ivyo Burundi bugezemo, bakareka kuguma bizeye ivy'ibindi bihugu gusa, bakamenya ko no Burundi bwateye imbere bushobora kuvuna yuko inshuti ya bose. Ego kandi Imana y'u Burundi nakwira dukunda nyene kandi wizeye Imana dufate ukabona ko niyo miti iriko rakoresha idaciye kubiri n'Imana nayo nyene irashobora kagukiza. Nico tuvuga ati Imana inshuti ya bose ni Imana y'u Burundi, Imana imva kandi yishura. Abandi no bahanura yuko boshobora kwizera ico kigo c'inshuti ya bose bakaza no kuhifuza kubera amahera yose uruhose bashobora kuguha imiti uko bashoboye. Kubisanzwe bo bahenda abantu naza ko bakorera shetani bagakoresha ibintu by'abapfumu nyene
bagakoreramo hariya mu mazu yabo. Je kubera inshuti ya bose yamaze no kuja habona, nibaze yuko ibintu vy'ububesha abantu bitarimo. Yego murakoze. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.